ibyo uri kurakorera abandi nawe uzobikorerwa. Mureke kwiga muratunga intoki abaciye amazose n'abarasha abantu nawe uri umwicanyi ruhebwa. Tashaka kwega umuriro nuko umuriro duce dusura tukwege ubunyene ubu tukwege kwege. Ubuhinga ngurukana bumenyi bushobore kudufasha. Okay, iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye no muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino nga mu gihugu cacu c'u Burundi turi kwigenekerezo rya 2025 myandagara umwaka wa 2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino nga mu gihugu cacu c'u Burundi turaza no gushikira ko yavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndagukengurukire cyane wabahejije gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara kazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro byacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ibihejeje kuba nga mu gihugu cacu c'u Burundi birateye ubwoba ni mu nyuma z'uko abatari bakeyi bari batanguye kwishimira ko nyene icubahiro General Guillaume Bunyoni yobagiye guca va mwibohereka n'ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bugatembagazwa ubugambanyi bukomeye muri uwo mugambi ni bande bagiye guca batabwa mu mvuto mu bari mwo mugambi umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ari he ari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi canke ari mu gihugu ca Afrika y'Epfo ayo makuru yahejeje kudushikira turaza kuyabashitsa ko ido biruko mu nyuma z'uko mwibohero rya Gitega uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wapfundikiwe kuri ubu ngo ibintu vyakomeye cane yoba uburongozi bw'ibohero eka n'abahora bacungerera umutekano General Guillaume Bunyoni ngo atawuzi yico gihangange coba giherereye hari bamwe bariko bavuga ko yoba yahunze igihugu abandi bakavuga ko yoba yajanwe abandi bakavuga ko General Bunyoni yoba yagandaguwe Darirene Bunyoni umwigeme w'uwo mutama arahejeje gutangaza ibintu bikomeye cyane navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko ayandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuri zandyane zo mu mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi wa CNL ese Mari Makurata ntaco bakimvuna yoba yaciye yemera ko agatorwa sari warongora canke se yafashe yindi ngingo ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu mu nyuma z'uko havuga amakuru akomeye cyane ajanye no gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca yasigariye ku butegetsi umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arahejeje gutangaza abazica bo ni bande vyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma z'uko mu yandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ari kuvugwa ko wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni ari uko leta yagitegereje gufata ingingo ikomeye cyane ku magara yiwe n'abaryango biwe iyo ngingo nihe navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu hari amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira ajanye nuko agatorwa asa n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bagiranye ikiganiro ku telefone ngendanwa nibiki vyapfundikiwe muri ico kiganiro ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu we wicu usabwa manuka munsi y'ivideo urabahanze ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi akayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyakuramburira yose idonido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mukanya inyuma y'aka kanaka. Eka nsubire ndabaha ikaze inshuti banywanyi bacu ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mu ntara kazogera naho nyene mu fyondeko
hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi iyi ni Burundi News TV ikaba ariyo mbonesha kuri yo nyene rudende buronka kwa makuru mutabasha kuronka handi aho umuntu bwabamenyesha amakuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru hama bakayatosora neza bakayaturungikirana twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cane turi kwigenekerezo rya 2025 myandagara umwaka wa 2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu amakuru akomeye cyane ajanye n'ubugambanyi buri muri wa mugambi wo gutembagaza ubutegetsi nga mu gihugu cacu c'u Burundi biruko mu nyuma zuko mu makuru akomeye cyane adushikira ava mu ibohero rikuru rya Gitega ari uko kuri ubu General Aregiome Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi yoba yabuzwe irengero abaryango biwe baratangaza iki Sereveriano Ndikuriyo bivugwa ko ari we yari imbere mu gutunganya uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi wewe yoba ari hehe canke se no mugambanyi twabwiye ko tuza kubashitsa ko amajambo akomeye cyane y'umushikiranganje wa mbere aho wewe ubwiwe yivugiye ati muri ko murakina n'umuriro nibiki yavuze kimbere yuko tubigushitsa ko vyose ido nido tuyatangurire kuyakomeye cyane ahejeje kudushikira avugwa muri komine Ntega yo mu ntara ya Kirundo n'uburaruko bw'u Burundi aho Leonidas Birizanye umunyamabanga ntayegayezwa wa mustanteri muri komine Ntega yahagaritswe ku munsi wa gatanu w'igenekerezo ry'18 myandagaro ku rugo rwiwe no gutahura kutariko amajambo y'umukuru w'igihugu ko bariyo ntandaro y'ipfungwa ryiwe nk'uko bivugwa na bamwe mu banyagihugu baba muri iyo komine abaduhaye amakuru bakatubwira ko ngo yarungitse ubutumwa bwo mwijwi mu mirwi myinshi ya WhatsApp mu nyuma yaciye arungika isanamu y'umukuru w'igihugu iri kwa kamenyetso niho benshi batangura kwibaza ko uwo munyamabanga yashatse kuvuga ko mukuru w'igihugu nawe nyene ari imbundenge mu gihe abandi nabo babona ko yagombye kwerekana watanze ubutumwa waduhaye amakuru mu ntwara akavuga ko Leonidas yitavye telefone y'umushikirizamanza wa Republika kubw'ivyo bavuganye yategerezwa kurenguka muri parike ya Kirundo imodokari ya mustanteri niyo yaje kumutora kurugwiwe amakuru akomeye cyane adushikira akavuga ko wari mu bajejwe intwaro yabajijwe n'icariho c'umushikirizamanza wa Republika imbere yuko arenguka mu gasho n'amakuru akomeye cyane adushikira biruko mu nyuma zuko kubijanye n'indyane ziri mu mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu gihugu cacu c'u Burundi hari amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira nk'uko vyaba imbere gato y'amatora yo mu mwaka wa 2020 ico gihe Evariste Ndayishimiye yaraherutse kwemezwa nk'uzo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ku izina rya CNDD-FDD agatorwa asa nawe yarazwi ko azo kwitoza muri ico kibanza ku izina rya CNL muri ico gihe baragize umubonano ukomeye cane amakuru akomeye cane adushikira ava mu bahafi ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akaba tubwira ko hari ubucuti mwibanga ntangere hagati y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umushinga amateka agatorwa asa eka nimwe mu migambi ngo mubone irangurwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi habarimwe akaboko ka agatorwa asa amakuru akomeye cyane adushikira dukura kuba hafi kuri agatorwa asa nuko kuyu munsi ngo yagirana ikiganiro c'isaha ku telefone ngendanwa n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ngo ivyapfundikwa muri ico kiganiro bikaba vyarukurabira hamwe ingene ibibazo biri mu mugambwe wa CNL vyatorerwa inyishu ese umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ari kumwe na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo n'abandi bagumya banga bafise intumbero yo gusambura umugambwe wa CNL canke se we warashigikiye ko umugambwe wa CNL ubandanya urongowe na agatorwa asa biruko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira kuri ico kibazo c'indyane zibonekeza mu mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa mu gihugu cacu c'u Burundi wa CNL
Marie Makurata ntaco bakimvuna n'umutama agatorwa asanga bitegekanijwe ko baza guhura uyu munsi mu kurabira hamwe ko hotorerwa inyishu ikibazo c'amatati kirimwo uwo mugambwe. Abaduhaye amakuru badusavye ko tutavuga uwo mubonano uza kubera kumvo z'umutekano, cane cane ko bamwe mu butegetsi batipfuza ko hobaho kwicarana kw'inyankamugayo kugira zitatura amatati ari mu mugambwe wa CNL. Uyu mubonano w'aba bashinga amateka bo muri CNL wobwiye gutorera inyishu ikibazo gejeje igihe kitari gitoyi mw'uwo mugambwe, canke se kirabandanya biruko mu nyuma z'uko mu mfunyafunyo z'amakuru yacu twabwiye amakuru akomeye cane ajanye n'uko umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca hari abahejeje gutangaza ko we ubwiwe azokwica. Mu majambo yiwe yagize ati muriko murakina n'umuriro. Ivyo yabitangaje kuyu wa kabiri mu nama yiwe n'abaserukira intwaro, abajejwe umutekano n'abanyagihugu bo muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke n'uburaruko bushira uburengero bw'Uburundi. Gervas Ndirakobuca ntiyariye umunwa, yabwiye abanyagihugu bose ko abakorana n'abaroberi b'abanyarwanda bacumbitse mu ishamba cimeza ry'ikibira ko bariko bikwegera inkuba z'abategetsi b'u Burundi. Yavuze ati muhakwa kuzohambira icarimwe abantu bashika ku 300, ntituzokwemera ko abasirikari bacu bicwa umwanya ku mwanya. Kuki mufasha abo bantu? Nimba bafise ivyo basaba nibaje kubisaba mu Rwanda kandi barondereyo ivyo kurya, bashobora gukwega ingorane mutiyumvira. Yarongeye aragabisha abanyagihugu guhagarika gukorana n'abo bantu hatararengerana. Kubwa Ndirakobuca ngo umutekano muke wibonekeza muri komine Mabayi nta nyungu uzanira yoba komine Mabayi n'intara ya Cibitoke canke igihugu c'u Burundi. Mu majambo yiwe yagize ati mugomba ko hoguma hahambwa ibiziga nk'uko vyari mu gihe c'intambara. Mugomba ko abantu barara mu mashamba baribwa n'imibu, bafatwe n'indwara zitandukanye. Ese ivyo nivyo mugomba gusubira kubamwe Mabayi? Akaba yagabishaga ubwa nyuma babwira ko amahoro nta kiguzi afise, eka ngo arashobora gufata ingingo y'ukugara amabarabara kugira amakamyo aca ngaho avuye Ingozi mu buraruko atwaye ifu ntasubire kuhaca. Eka kandi yavuze ko ngo wewe afise uburyo bwo kuba yavugana n'uruhande rwa komine Rugombo yo mw'iyo ntara akabuza abatwara ibifungurwa kuza imabayi. Akabandanya abwira abanyagihugu ko ivyo bizabagora mu nyuma z'uko babandanya gukorana n'iyo mirwi. Eka ngo abanyagihugu bazagira ingorane, kandi yatomoye neza ko iyo ngingo ari igiye guca ifatwa. Twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu amakuru akomeye cane ajanye n'ubugambanyi bukomeye cane muri wa mugambi watunganywa ku munsi w'ejo wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri ubu vyajeje kumenyekana ko mw'uwo mugambi harimwo abagambanyi batari bake. Ivyo ngivyo biragirwa umunsi ku wundi n'intwazangabo ziri mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ngo intumbero iba ari ukuraba batanguye kugumuka biyonkoye ku butegetsi kugira bace baricwa. Kuri ubu hari bamwe mu bajenerale ka n'abategetsi bari bashushe mw'uwo mugambi batanguye kugirwa kw'amaperereza. Amakuru akomeye cane adushikira nuko hari n'abatanguye gufatwa. Bamenyesha amakuru bacu bariko baradutohoreza amakuru kuri abo bose bitavye inama zigaga k'uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nabo biriko birata kuw'amazi bizagenda bidushikira, tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi wari waryoheye cane abanyororo bapfungiwe mw'ibohero rya Gitega aho General Guillaume Bunyoni yarapfungiwe, na cane ko ngo vyavugwaga ko kuba umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu Burundi. Eka ngo kudeta niheza gutangazwa General Guillaume Bunyoni araca avanwa mw'ibohereka n'abanyororo barimwo nabo ngo bavuga ko nabo baraca barekurwa. Ariko kuri ubu abanyororo bitavye ayo manama nabo ngo vyabataye kuw'amazi. Amakuru akomeye cane adushikira ava mw'ibohero rikuru rya Gitega ari uko kuva ku munsi w'ejo gushika ubu General Guillaume Bunyoni yabuzwe irengero. Mu kiganiro twahawe n'umwigeme wiwe Darirene Bunyoni nawe akaba yatubwiye ko kuva ku munsi w'ejo bariko baramurondera gushika ubu
watagakuru bafise kaho yoba yajanywe. Ni mu nyuma zuko hari amakuru akomeye cyane adushikira avuga ko hari bamwe mu bajenerali bakomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi baba bafashe ingingo yo kumutorokesha, ngo mu nyuma zuko vyamenyekana ko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye niyashika azoca mugandagura. Biruko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane adushikira avugwa ko yahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ngo amakonti yiwe yoba yahagaritswe mu mabanki yose mu gihugu ngo kugira haburizwemo umugambi wo kumutorokesha. Mwikete umushikiriza manza mukuru wa Republika Leonard Manirakiza yandikiye umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu, yamusavye guhagarika ibikorwa vyose bikoreshwa ku makonti ya Guillaume Bunyoni mu mabanki yose ari mu Burundi no mu zindi nzu zose zikora iby'amafaranga. Leonard Manirakiza asigura ko iyo ngingo ifatiwe Bunyoni ku matohoza ariko arakorwa ku vyaha yagirizwa. Mu nyuma zuko General Guillaume Bunyoni yinjira mu mugambi wavugwa ku munsi w'ejo wo gutembagaza ubutegetsi, Dieudonné Murengerantwari arongoye BRB yaciye yandikira amabanki na za microfinance azimenyesha ko iyo ngingo ihagarika gusubira gukoresha amakonti ya Bunyoni. Ubu rero Bunyoni ntabitsa kandi ntabikuza amahera ku makonti yiwe. General Guillaume Bunyoni yoba ari hehe? Nabahe bagambanyi mwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye? Mu nyuma zuko ahagurutse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye yerekeza mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu nama ya BRICS. Ese Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo mwo mugambi yoba ari umugambanyi? Prime Niyongabo nawe yoba ari we uzwi nka Somambike w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye? Gervas Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere batazira ndakugarika ko nawe yagaragara mw'iyo nama yoba ari umugambanyi? Abamenyesha makuru bacu bariko baragira amatohoza, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Muri 2015 mu nyuma bamaze gufatwa ntibigere basubira gutorwa iyo bashizwe. Ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe, ni ikiganiro kidasanzwe gifatiye ko mu minsi 10 iri imbere, no kuvuga kwigenekerezo rya 30 Myandagaro mu 2023 uzoba ari umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abagenda barafatwa benuko n'inzego z'ibihugu mu nyuma ntibigere basubira gutorwa irengero ryabo, abo bita mu rurimi rw'igifaransa les victimes de disparition forcée. Nk'uko rero buri mwaka twama tubikora muri Keza Ndondeza, turategekanya ibikorwa biba bijyanye ibyo kunyuruza abantu mu Burundi ari ibintu bikomeye, kandi kakaba kanya ho gusaba ko abakora ayo mahano bohanwa. Kuva rero ku munsi uheze twaratanguje indwi zibiri z'ibikorwa bijyanye no kwerekana ingene aya mabi yifashe mu gihugu cyacu, na cyane kuva Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi. Ni ukuvuga ko aho yaza umuntu amwumvirije ibyo yavuze umunsi yimikwa, umuntu amwumvirije ayandi majambo yagiye aravuga mu bindi bihe, hariho icyizere ko aya mabi yonyuruza abantu bakaburengero ko ashobora guhagarikwa. Ariko siko byagenze. Ibyaha bikomeye cyane nk'ibyo byarabandanije gukorwa cyese, kandi bikanakogwa nk'uko byari bimeze ku ntwaro y'imbere yiwe, ababikora bakingiwe badahanwa, kandi ari abantu bazwi ko ari abo mu nzego z'umutekano. Icyagiye kwiyongera ko ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ni uko hari n'urwego rwagiye gukora amarorerwa rutari rumenyerewe cyane imbere ruri muri bene ibyo bintu, ni urwego rw'igisirikare, na cyane cyane iperereza. Iryo perereza ry'igisirikare rikaba ryarakoze ibara mu mwaka wa 2021. Mu bikorwa rero dutegekanya muri zino ndwi zibiri, hariho kugira turashyira ahabona amwe mu madosiye twatohoje ko tukayasohora, tukayandika, tukayarungikira abatari bake
baba abategetsi b'Uburundi baba abagenzi b'Uburundi batwita les partenaires amashyirahamwe atandukanye bose tukabahereza izo raporo. Rero hariho amadosiye atari make tuzoba twashyize ahabona muri izo ndwi zibiri. Hariho kandi ibikorwa tuzokora bizoba bijyanye no kwerekana ingene inzego zimwe zimwe z'igihugu zagiye ziragira uruhara rudasanzwe mu bijyanye no gupfukira ivyo vyaha. Muri indwi rero twaraye turangije ni ukuvuga ku munsi wa kane uheze mu isekeza ndondeza twarasohoye amatohoza twarerekanye ivyavuye mu matohoza twakoze ku bantu 8 banyurujwe n'iperereza rya gisirikare muri 2021. Abo bantu mu biganiro bya ndondeza mwari mumaze kubumva, ubu kwabaye gushyira ahabona icegeranyo cyerekana neza ivyo bintu ko byagenze, tukanerekana icyo nk'ayo madosiye yose usanga ahuriyeko. Abo rero twashyize ahabona muri icyo cegeranyo, uwa mbere ni uwitwa Jean Marie Vianney Badogomba. Uyu muramwibuka ko twamukoze ko ibiganiro bibiri muri ndondeza. Jean Marie Vianney Badogomba akaba yafatiwe kwibarabara avenue de l'université hafi hajya kuri Saint Michel, kwibarabara hitari manuka kuri meri ya Bujumbura. Igihe afatwa muravyibuka mu biganiro twabahaye nuko Jean Marie Vianney Badogomba yabanje guhamagarwa ku telefone, ahamagarwa n'umuntu yafata nk'umugenzi yitwa Jean Bosco Nibitegeka batazira Bujiginya. Uyu yari amaze igihe atarapfungwa. Icyo gihe rero amuhamagaye yari aherutse gusohoka mu ibohero rya Mpimba, amusaba ko bahura kugira baganire kumbure anamuhoze kuri icyo gihe yari amaze apfunzwe yitwa ko yari umugenzi wiwe. Baca bahurira mu kirabo kiri mu irohero aho benshi bita ku mpene, barasangira. Ariko ako kanya bariko barasangira Wabujiginya akaba yariko arandikiranira n'umukozi w'iperereza rya gisirikare yitwa Ajida Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock, bavugana aho bagejeje kunywa, bavugana imodoka yazanye Jean Marie Vianney Badogomba uko imeze, gushikaho bavugana nyine ko basezeranye. Hanyuma Jean Marie Vianney Badogomba aja mu modoka yiwe, araheza aza guca muri rya barabara. Inyuma haca haza imodoka ya camionette double cabine yo mu bwoko bwa Toyota Hilux ifise ibiyo bitabona, imodoka yera ifise utuntu tuturongo dutukura ku mpande. Iyi modoka iramukurikira, ishitse rero hamwe yafatiwe imodoka imwe ya camionette ishika igonga imodoka yo kwa Jean Marie Vianney Badogomba. Jean Marie Vianney Badogomba asohoka kuraba umugonze, baca baramucakira baramutwara. Ivyo vyabaye hari abandi benshi babona imodoka irarengana, abantu barumirwa. Aho hari kwigerekezo rya 19 Nyakanga muri 2021. Dosiye ya Badogomba ni nayo dosiye dufata nkarorero yerekana neza ibyagiye birapera ry'igisirikare uko byakorwa, ababikora baribo, kubera ko hanabonetse ivyemezo bikomeye cyane bitari byigire biboneka mu yandi madosiye. Kuko nka telefone ya Jean Marie Vianney Badogomba bayisanze kiri mu modoka, hanyuma iyo telefone kiraheze irerekana ubwa mbere bwo uwahamagaye Jean Marie Vianney Badogomba ngo baje gusangira, abonera ko ari Bujiginya. Bujiginya amaze gufatwa nawe mu telefone yiwe bamusangana bwa butumwa bwose yari kwarandikiranira n'umwe batazira Prato mu iperereza ry'igisirikare. Guhera aho ababikoze barabonetse. Bujiginya arafatwa gatoyi, aratwagwa no mu Mpimba, acyarikugwa. Mu nyuma nawe acarabugwa irengero gushika ubu turasubira kuronka inkuru yiwe, abiwe bose bavuga ko batazi iyo yagiye. Hanyuma wa Braddock we ntiyigeze aja mwitaba mu butungane ngo abazwe ivyo bintu ivyo ari vyo. Ubugira kabiri twavuze muri iki cegeranyo ni uwitwa Amuri Kwizera batazira Babu.
uyu nawe bwa mbere bwo yari azwi nk'umushoferi yakunda kuja mu gihugu cya Tanzania agiye kuzana imodoka azanira umukoresha wiwe bita Ruganira Sefu. Uyu rero nawe yafashwe ku igenekerezo rya 16 mu Kakaro muri 2021 ngo yafatiwe ku rugo aho yaba mu Nyakabiga iruhande gato ari mu ijoro. Igihe afatwa hari hafi mu saa 5 y'ijoro ahamagarwa n'umubanyi bahora baza barasangira agacupa, ariko benshi bakeka ko yari umuntu akorana n'inzego z'iperereza. Uyu aramuhamagara ngo basangire, hajya mushikiriye buguruye icupa yagiranywe, ubwo nyine hacyashika imodoka ya Toyota ya kamyonete Toyota Hilux, nayo nyine ni double cabine yera ifite twatorongo ku ruhande, ifise ibiyo bitabona. Iyo modoka ikivamwo abantu bambaye impuzu z'igisirikare n'ubundi umwe atari yambaye iz'igisirikare, baca barerekana wa Babu aharate n'uyo nyene. Babu aba arafashwe mu ngeza ya modoka, imodoka iragenda. Abantu babonye ikatira kuri Avenue Muyinga, bikebonera ko iteye itumbera nyene nibarabara cyari ryerekeza ku biro bikuru by'igisirikare no ku ikambi bataillon police militaire. Ibyo bice akaba aribyo bitumbereyemo ibiro bikuru by'iperereza ry'igisirikare. Kuva afashwe nawe nyine ntiyigeze asubira kuboneka. Nawe harabonetse ibimenyetso byerekana ko yaba yapfungiwe mu iperereza rya gisirikare, cyane cyane muri bataillon police militaire, kubera ko bukeye hari uwundi yaciye afatwa inyuma yiwe, uwo batazira Bareze, naho atagiyemo mu cyegeranyo twasohoye. Nawe cyabonetse icyo gihe ni uko yakoresheje nimero ya telefone yo kwa Babu, yo kwa Amuri Kwizera, kugira ngo ahamagare umwe mu bagenzi abarondera ko amafaranga kandi barayatanga baciye kuri iyo nimero. Icyadutangaje ni uko Babu we nyine atigeze asubira guhamagaza iyo nimero ngo avugire ko n'abajyango biwe. Tukibaza ko icyo gihe Bareza ayikoresha bayimuzaniye bakamutegeka batikoresha, hanyuma ahamagara aba n'aba kugira ngo batumikire amafaranga. Icyo ni kimwe mu bimenyetso, kuko hari ibindi byerekana ko n'uyu Bareze yari yapfungiwe muri icyo kibanza nyine. we wica usabwa manuka munsi y'video urabahanze ijambo sabone ufyondeko uracubona ari akazogera nawe nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntuje kure ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.